Bugarama intara ya Rumonge. Jewe ikibazo mfise inzu yarangurukiyeko isaha 7 z'ijoro ndyamye n'umuryango wanje w'abantu 6, ariko Yesu yamye hafi yanje arandokora n'umuryango wanje bavayo abo nta kintu na kimwe twakuyeyo. Rero nasaba ko umutima w'ikigongwe ufasha abona ingene meze, nkagendana ubumuga bwo kutabona kuva mu bihumbi 2 kugeza uyu munsi. Ngenda ntabona, abamubona nibo bafatira inkoni, bari basanzwe bari no kw'ishure, yabamakaye zaba impuzu, nta kintu na kimwe twarokoye twasohotse kumutubona. Rero nsaba umutima w'ikigongwe ko yofasha, nahora afashwa n'umuvyeyi wanje Miseri Bankibigwiraronje, yaramfashije bimwe vy'akarorero, aragenda aramvuza iri jisho araribaga, ariko nta cavuyemwo nubaha simbona nigira uko nyene. Rero uwimana uzoza imbere afashe nk'abaje mu matari w'intara ya Rumonge ko yofashe, ko yogira ico yerereye, nkatabaza umukuru w'umugambwe mu ntara, umukuru w'umugambwe mw'ikomine, kuko narakoreye umugambwe kuva 1997 kugeza uyu munsi narinze mpuma ndi mu mugambwe n'ubu ariho nkiri. Nasaba rero ko bokumva ko kamo ndiko datera, nkaba ntanguye gushimira cane bimwe bivuye ku mutima umukozi w'Imana Nosenti mwene Patrice, yumvise ivyaraye bishikiye aca ashika akaza kunyambika aranzanira agapantaro n'agashati n'akarato kugira ngo ndonke aho icomba ndishirako. Rero uwo bafise umutima w'ikigongwe yofasha, singira ico nifuka, murabona singira aho nkika umusaya, yofasha kugira ngo nanje ndonke aho nkika umusaya, kuko sanzwe ngenda n'ubumuga bwo kutabona, maze ndazi neza ko akamo kanje gashikira benshi. Nasaba Imana ko yobaje imbere umutima w'ikigongwe akafasha, hasigaye nkaba ndabasabira imigisha ku Mana, mugira aho mukura, muronke ico mutanga n'ico musigarana. Imana ibandanye ibazigama, Yesu atugendere imbere. Murakoze. Happy Valentine's Day. Thank you. Nitwa Niyonsaba Pasikazi, umutumba wa Muramba, zone Muramba, komine Bubanza, intara ya Bubanza. Natwaye inda ndayitwarana amagara make, ndagwara ndagera kure, ariko hageze kwibaruka nibaruke mu ntari Bubanza, nibaruka abana 3. Maze kwibaruka abana 3 narataye ubwenge, kuko jene nsanzwe ndi umuntu mutoya, umukene ngira wanyuma, kuko n'umwana wa mbere nari ncukiye, byarangoye kumurera kuko n'uwo twubakanye asanzwe ari umuntu agwaye, yangwara igendera adudura, ni umuntu adashoboye, kandi namwe murabizi ntidushoboye. N'ahantu tubaye tubayemo buraseri rimwe nabwo ari iwacu, kandi nyakatuna gakengeretse kanagayise, ntoba bashoboye kurereramwo abo bana imiryango Imana yampaye. Naye ntabaje mwebwe abo hejuru, mufise amajwi ashika kure ko mwotugerako mukadufasha, kuko naho twarose abana ntidushoboye kubarera, ni hamwe boduca mu myanya y'intoke. Nukuri turasaba ko mwotushikako mukatugerako, mukagira umutima w'ikigongwe, mukadusakambira, mukadushikira n'imbere kuko baruwe nawe nakagira ico akoze, nukuri akatugarukirako na twebwe twari abana b'Uburundi, kandi n'aba bana n'ab'igihugu, twe dushoboye kubarera, mukurerera igihugu, nukuri hamwe mwobikora muba mukoze, kandi ntabwo nshoboye no kubatunga. Uwofasha wese yompa umukozi, kubera ubwanje je ntabwo nshoboye, kubera abana 3 kubose ni ingorane, nta mata afise, kandi murazi umuntu amera amabere 2, Imana iha umuntu amabere 2 ntimuha amabere 3.
sishoboye kuboza kubera nta n'imfungugu ubu zihari tubona ko nokoza abana batanu ni ukuri murabiraba mwe mushika kure turabatakambiye mugire ico mwodukoreye kuko twebwe vyaramaze gushika ntaco dushoboye kwishoboza kimwe gusa nuko ubwenge bwacu na rino saha butarasubira mu kibanza ni ukuri mwora mukaduhumuriza mwamukoze nkaba ndangije ndabipfuriza amahoro y'Imana abavyumvise mwese murakoze. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Thank you. Mariko Debeta ni nyina wa mwana w'umunyamwema bakakugandagura bamukereye bunyamaso. Rero jewe urubanza nasaba iyi message mushiki mukuru w'inyakubahwa ko urubanza banciriye baruciye nabi narakwasi kuko imodoka intwari y'umwana wanje yarimo babona bavuze ko arimo babanje kumuza mu bandi bana imodoka bavuga ko imodoka yirabura kandi ari umupapa akuze kandi w'igipara. Twe tumaze gushika mu Cankuzo twasanze iyo modoka ari yirabura nyene bafashe n'uwo mupapa ari w'igipara kandi akuze. Maze kugenda uko niho intahe ya sasa giye gusasa twebwe uwo muntu intahe igiye gusasa se ntagiye gusasa bamaze kumurekura igiye. Ndabaza ati kubera iki none uwo muntu mutamuhiza ngo ya ngo ubu ntarimo ngo umuntu mu boss ngunya ngo ufite nkamangazine menshi ngo botike menshi urumva ngo niyo mpamvu ngomba ngo yabaye upakiye kwa mutare bapakiye. Cyane nabwo atari kwikosa rinini rifiswa ntwari mwana wanje bamukwiye Bujumbura kuko yaramubona ko yamupakiye ari umunyamwema abona afiswa n'abapapa karaba tamama arimo niye ko batumwa n'uwande cyanye kwiyo modoka itarupakira itawa gupakira ku mwana wanje bagiye kumwica kandi muzi ko rava itigera ipakira n'umunsi wari imwe nawe bavuga ati ntipakira n'umunsi n'umwe. Icyamba baje arico rero urubanza rwanje ku rusanza rwariwe nasaba iyo message wese ushikira ko yakuba mukuru w'igihugu nkurikirana urwo rubanza rwanje bakandengana urwo rubanza rwanje bakarunkurikiranira bakamfatiye uwo mugabo yitwa Ntunguru kuko umugabo Ntunguru ni wafisi ikosa ko napakiye uwo mwana akamukwina i Bujumbura akamujana mu Cankuzo bakaza kumwicirayo. Ndasaba mva imisaje yanje bayimirizeho sama barakuno bondenga rubanza rwanje baruciye nabi rwarari. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Thank you. Happy Valentine's Day.